urwego canke umugwi w'abashingamateka bo mu bihugu bigize aka karere ka Afrika y'ubuseruko bajejwe kuraba ibibazo by'akarere no gutatura amatati bitaciye mu ngimba. Twazindutse ngaha kugira tubonane n'abari mu bisata bitandukanye by'igipolisi, na cane cane igipolisi kijejwe kwegeranya amakuru canke kurondera amakuru ajanye n'ivyaha. Twabonanye kandi n'igipolisi kijejwe guhana ivyaha, turabonana kandi n'igipolisi kijejwe uruja n'uruza rw'abantu. Twabonanye kandi n'ubugenduzi bukuru, abarongoye ubugenduzi bukuru bw'igipolisi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ego muti rero none mwazindukanywe n'iki? Twazindutse turi mu bikorwa twarungitswemwo kugira ngo hanini turabe ibibazo bihari bitorewe umuti byoshobora korohereza abanyagihugu bo muri ibi bihugu bigize Afrika y'ubuseruko. Ivyo bibazo rero nibihe? Hariho ibibazo bijanye n'ibigwanisho bito abanyagihugu bakunda kuba bafise. Muri iyo ntumbero rero tuzogenda kuganira canke tuzogendera ikigo c'akarorero kijejwe gukura ibigwanisho mu banyagihugu. Tuzogenda kandi kuvugana no kugendera igipolisi kijejwe gukinga ibiza n'isibe. Hanyuma abandi tuzoganira ni kubijanye aya mabi canke ivyaha njabukambibe bikoregwa hagati y'ibi bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko. Mu ntumbero nyamukuru nk'uko mwabyumvise, intumbero y'ukorohereza abanyagihugu kugira ngo bisanzure, ari wo mugambi nyamukuru canke intumbero nyamukuru yatumye ibi bihugu bigize Afrika y'ubuseruko bija hamwe. Mu biganiro rero byacu twabonye yuko mu by'ukuri hariho ibibi bigenda bikogwa, byaba ibyo twokwita ibibi binini canke ibibi bito bigenda bikogwa ku mipaka canke bigenda bikogwa n'abantu bava mu gihugu iki bakaja mu kindi. Ivyo rero tukaba twashatse yuko twobiganira ko tukabihana kw'ivyiyumviro, na cane cane mu ntumbero y'ukubigwanya. Twabibonye birahari kandi twashimye gose yuko hari bimaze gukogwa bikomeye, mbere vyatoreye inyishu ibibazo bikuru, naho hariho bimwe bitaratorerwa inyishu. Ngaha notanga akarorero ku bijanye n'ibi bibazo biba hagati y'ibihugu n'ibindi ku vyaha bigenda bikogwa. Hariho ikintu bise ujirani mwema hagati y'igihugu ca Tanzania n'u Burundi, aho abanyagihugu bashaka kuja Tanzania. Murazi yuko hari abanyagihugu benshi baja gupagasa, kandi abo baja gupagasa kenshi bagaca mu nzira z'ibinywabi. Ugasanga muri izo nzira z'ibinywabi mu kugaruka barahagiriye ibibazo. Barashizeho rero urwo rupapuro rwitwa ujirani mwema, tukaba twanezerewe cane gose kumva rwahora rumara imisi 15, ariko ubu barushize ku mezi 3. Aho ni muri ya ntumbero yo kugira ngo barabe yuko abanyagihugu bo kwisanzura bakirinda mbere izo nzira zo mu binywabi.
urwo rupapuro kandi rwahora hagati y'igihugu cy'u Burundi na Kongo ataruhari, ariko twumvise neza bivuye mu manama yagiye arakogwa hagati y'abajejwe igipolisi cyangwa umutekano muri ibi bihugu byacu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, nago urwo rupapuro rurahari ku buryo ubu umurundi ashaka kujabuka ikongo agiye kwidandariza utuntu tujya tuntu duto duto baragenda, n'abanyekongo nyene turababona mbere ku bwinshi hanini baraza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Izo rero ni nguvu zagizwe mu manama agenda ahuza urwego rw'igipolisi muri ibi bihugu byacu. Novuga rero hanini twaganiriye byinshi bijanye n'umutekano muri ibi bihugu byacu. Twebwe rero nk'abashinga amateka baserukira abanyagihugu muri aka karere ka Afrika y'ubuseruko tuzoheza twegeranye, kuko nk'ubu twe turi mu Burundi, hariho abari Bugande, hariho abari Tanzania, hariho abari mu Rwanda. Tuzoheza rero twegeranye ibyo twakuyeho tubishikirize mu nama nshingamateka, duhejeje kubishikiriza hagira igikorwa, kandi muri bikuru bizokogwa nukuraba yuko hoba amategeko, kuko mu bibazo bagiye badushikiriza hariho ibura ry'amategeko ashobora gufasha izi nzego z'igipolisi gukorera hamwe bisanzuye, canke kugwanya umwasi bari hamwe. Ni by'ukuri igihugu cyose kirafise ayo mategeko, ariko harabuze amategeko rusange. Ico rero naco ni ikintu inama nshingamateka izokikora bihereye ku maraporo tuzoba twashikirije, kugira ngo igende yorohereza urugwego rujejwe umutekano ngaha mu karere, baheze baronke uburyo bwisanzuye bwo gukorera hamwe no gufatira ingingo hamwe no kugwaniriza hamwe ibibazo bihanze aka karere mu bijanye n'umutekano, haba muri ibyo byo kugwanya ibigwanisho, kuko hanini hariho abagenda aho muri ibyo bihugu ngo bagiye gukora mugo ugasanga bagize imigwi yo kugwanya ibihugu, imigwi yo kwiba bakiba inka. Ibyo rero dushaka hazoboneke amategeko ashobora korohereza ibi bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko kubigwanishiriza hamwe. Murakoze cyane. Ariko none nyakubahwa, birashika ugasanga ibihugu biri mu karere ntibyumvikanye kuri kina kiriya, bigaca bituma kumbure byugaranira imbibe, ntibisubize inyuma ico cyumviro cyane. Ego murakoze cyane, ico kibazo kirarashe, birashika gose. Ico kibazo kirashika, hari igihe ushobora gusanga hariho abakoze amabi nko muri Kongo na Karorero nshatse gutanga, bagahungira nko mu Burundi canke mu Rwanda canke mu kindi gihugu. Birashika umuntu agakorera ikibi muri Sudani y'Epfo, agahungira mu Buganda. Hanyuma rero mu bisanzwe uko bimeze, kandi no mu mategeko no muri traité canke ibwirizwa nshingiro, mategeko y'aka karere aravuga yuko hakwiye kuba umwumvikano n'umutekano no gukorera hamwe muri ibi bihugu. Muga birashobora gushika igihugu kanaka ugasanga umwansi ahungiye muri ico gihugu kubera kwa kubura amategeko ngendegwako, bakavyitwaza, ugasanga uwo muntu ntivyoroshe ko bamushikiriza. Muri ico gihe rero ababijejwe twumvise yuko baja hamwe bakagerageza kubitorera umuti, igihe nahari kibazo kinini ya kirekire, kuko burya amabi ibyo bitare crime, hari izo usanga ari crime
naho crime itabanto ugasanga hariho nini gose hakabaho n'izindi zibayabaye mu gihe rero bimeze uko bikaba ari bibazo birebire hariho abarongoye ibihugu hariho inzego zibijejwe ku rwego rwo hejuru baraheza bakicara ivyo bibazo bakabitorera umuti nuko byifashe